Turabahaye ikaze nshuti bagenzi mudukurikirana muri ano makuru yaranze ino ndwi turangije mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu JCTV. Ku munsi wa mbere itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu niho Uburundi bwakira inama ya 51 ya komite ya ONU ijejwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Ku munsi ugira kabiri w'iyo nama Uburundi bukaba bwaratowe kugira burongore uwo mugwi. Ni inkuru twatohorejwe na Sofoni y'Icu Burundi. Igihugu cy'u Burundi gihejeje kuronswa ikibanza ca mbere cyo kuyobora inama ya ONU ishinzwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Izidore Ntirampeba akaba ariwe yatowe mu kibanza ca president w'inama. Amatora yo guhita mu president mushasha akaba yabaye mu nama igira 51 iri kibera i Bujumbura kuva kuwa 24 gushika kuwa 28 Rusama umwaka wa 2021. Kubwa Izidore Ntirampeba ni iteka rinini ku Burundi kuko kuyobora inama bizotuma Uburundi burushiriza kuboneka neza mu makungu no kuba Uburundi bwashoboye kwakira iyi nama no kuba Uburundi bwashoboye kwakira inama ya ONU ishinzwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati no kuba Uburundi bwashoboye kwakira inama ya ONU ishinzwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati vyerekana ko Uburundi ari nyabagendwa. Uburundi nivyo duhejeje gufata ikibanza cyo kurongora uwo mugwi w'amaho ujejwe gukurikirana ibibazo vy'umutekano mu karere ka Afrika Central. Akarusho rero ni kanini kandi tumaze imisi tubishikiriza mu biganiro twagiye duhereza abamenyesha makuru n'abanditsi mu gutegura inama. Ubwa mbere hoho nuko Uburundi bwongeye kwiha ikibanza gihambaye mu makungu kuko twari dusanzwe tugifise murazi uruhara rwacu mu bikorwa bitandukanye dufashanye n'iyindi miryango nk'ubumwe bwa Afrika nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU dufasha ibihugu bikiri mu ngorane mu byo kugarukana amahoro n'umutekano. Murazi yuko dusanzwe duterera ibitari bike, ariko kuba uno munsi twakiriye uburongozi bw'iyi komite naho n'akarusho kiyongera ko kaza kaduza ibendera ry'u Burundi mu makungu, kaza katanga isura yacu kuko tugiye gukoresha ikibanza dufise kugira ngo vy'ukuri intererano yacu ibe kirumara cyane mu byo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo ibyo gutsimbataza umutekano wa kano karere bihabwe ikibanza kibikwiye, na cyane cyane ko muzi ko kano karere kacu ari akarere gasanzwe gafise ibibazo by'umutekano. Murabizi mu byo tugiye kwihweza harimo ibyo guhangana ya migwi yitwaje iterabwoba, harimo ibyo kurwanya babandi banyuruza abantu n'ibintu hariya mu ntuze mu bahari Atlantique, harimo ivyo kwihweza ingene amatora yobandanya atunganywa neza kurusha muri ibihugu 11 bigize aka karere. Ivyo byose turafise ico tubiterera ko kuko novuga nti uburambe bw'u Burundi muri bene ibibazo ni bunini cyane kandi buzogira akamaro kanini. Hanyuma iyindi nyungu ku Burundi kwakira ibikorwa nk'ibi niteka rihambaye cyane kuko birugurura amaso amakungu. Hariho abakijana nyabahururu mu Burundi ntibugendwa, hariho abagisoma ibitagira umutwe n'amaguru kuko vyandikwa n'abafise izindi ntumbero. Mugabo kubona aya makungu yose yakoraniye ngaha ni ikimenyetso c'uko atamakenga na hamwe akihari ku by'umutekano, ni ikimenyetso c'uko i Burundi uhaje atarara rubunda, ni ikimenyetso cy'uko uji Burundi atabura aharyama atabura hafungura. Raba iki kibanza twakoreye mbwe nari cy'amateka, hariho abatabizi kuko ibi nibishasha biriko biruba. Burya rero twiteze ko inyuma y'inama nkizi haca hakurikira n'ibindi nk'ivy'imitahe, abanyamitahe baraza, bamukira rugendo baraza. Kumbure ejo bundi Tanganyika niyatekana bana kumwe n'imisi imaze imisi iragorana, niyatekana basubire bahaze kuri wa musenyi bafate utwato tunyaruka tukwinezereza, hanyuma bafungura ivyamwa by'u Burundi, bakira akayaga keza, banezerwe, basubire iwabo. Hanyuma isura y'u Burundi bandanye itagata, no byita mu majambo make utagata iba nziza. Nuko izo ni zimwe mu nyungu sino zidondagura zose, mugabo akarusho ni kanini cyane kubona twakiriye iyi nama, na cyane cyane no kubona dufashe uburongozi tugiye rero gukora bimwe bishimishije kugira ngo
nitwasozera kino kiringo tuze tugisozere dufise icyo twerekana twashitseko. Ku munsi wa gatatu niho umuhuza w'abarundi yashikiriza abashingamateka ivyaranguwe n'ikigo arongoye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Iyo nkuru tukaba twayitohorejwe na Alice niyo gakiza. Gitondo cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2021 niho umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yerekanye ivyaranguwe mu mwaka wa 2020. Mu vyaranguwe bikuru yerekanye nibi bikurikira: amadosiye bakiriye muri uwo mwaka uko angana, gukinga amatati, kunywanisha abene gihugu, itunganwa ry'imirimo. Umuhuza w'abarundi yatanguye yerekana iyo iki gisata cavuye, aho yerekana ko cavuye mu masezerano yi Arusha, kikaba catanguye mu mwaka wa 2010, kikaba gikwije imyaka irenga 10 kiri mu gihugu cacu cy'u Burundi. Kikaba gifise intumbero yo guhuza abarundi n'inzego z'igihugu mu gihe bibonetse ko izo nzego zarenganije abene gihugu. Mu byo bashoboye gushika ko muri uwo mwaka wa 2020 navyo nibi: gutunganiriza umuryango uri ku mutumba Gahoma muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki, imiryango yirukanwe mu bibanza vyabo muri komine Mutimbuzi zone Rubirizi bigahabwa umuntu umwe. Abakozi bitwariye Onatel ariko akavuga ko gushika ubu icyo kibazo kitararangira. Kurikirana rero umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Amuca c'u Burundi urwego rw'umuhuza rwatangiye kujaho mu masezerano y'Arusha, niho abanyepolitike bagiye mu biganiro batabashimira yuko urwego rwojaho, hanyuma reza bagategekanya muri ayo masezerano mu ngingo ya 10 aho ivuga ibijanye no gutatura amatati n'ibijanye n'intwaro ibereye. Twagiye gutangura rero gukora neza mu 2010 niho urwego rwatangura gukora, byumvikana yuko urumaze imyaka 10 ruriko batunganiriza abenegihugu. Dutanzwe rero ururero bumwe twoheza ngo tubivuge byose, twotanga ururero bumwe bw'abashoboye kutwitura no turabatunganiriza, none abatwituye n'ivyakunda ko tubatunganiriza, ariko muravye guhera ku rupapuro rwa 17 murabona umuryango wo ku mutumba wa Gahoma wo muri komine mu ntara ya Cibitoke ashobora kuba bahazi muri komine ya Mabayi. Abenegihugu batwituye bitwarira ubushikiranganje bw'amazi, ubutare n'agataka hamwe n'ishyirahamwe ryimba izahabu, kubera bari barengeye imirima yabo baja kwimba izahabu batabaye mu zibukiro, imirima yabo barayirandura maze bareza bitura umuhuza basaba ko mu zibukiro co kimwe n'abandi benegihugu bari batanze amatongo yabo. Byarafashe umwanya utari muto, ariko turageza kumwumvikanisha. Mu nyuma turashika ku mwumvikano hagati y'ubushikiranganje bubijejwe hamwe n'iryo shirahamwe ryimba inzahabu, uburyo abo benegihugu batunganirijwe bakaronswa amafaranga angana $65,000 y'amafaranga $500. Iyo dosiye rero ubu ikaba yarasozerewe. Ini dosiye twovuga ni dosiye baramwenirwa n'itwarira ushobora n'ubutungane muri sentare y'intango ya Kanyosha, aho iyo sentare yari yaje gutanga pension alimentaire kandi umwenegihugu yarayitsindiye. Tumaze kubica hirya no hino twashoboye kubumvikanisha, hanyuma iyo pension ashobora kuyironka iyo dosiye nanunga ikaba none yarabaye clôture. Hariho kandi dosiye yo umwenegihugu muri komine ya Mwakiro mu ntara ya Muyinga. Umwenegihugu ikomine yafatiye itongo irikoreramo imigambi y'iterambere, itamuhaye umuzibukiro, areza aratwitura ko cyari ikibazo kimaze umwanya muremure. Tumaze kubumviriza abarongoye ikomine n'umwenegihugu turabumvikanisha, aremera guha amafaranga mwamwe muri ariko arasaba, areza kumvikana yuko yorihwa amafaranga angana n'imiliyoni 170. Dosiye ikaba yarasozerewe. Iyi ni dosiye twovuga ni dosiye ya umukozi wo muri National de Poste nawe yirukanwe bidaciye mu mategeko. Amaze kwirukanwa aritura sentare zibijejwe,
urubanza ruracika ziramutunganiriza leta nationale de poste bakundana kuriha miliyoni 4,700 n'ayandi arengaho gatonya. Abarongoye leta nationale de poste babanza kunana gushikaho ahava aritura urwego rw'umuhuza. Amaze kutwitura turabatumako turabereka yuko urubanza rwabaye n'abantu kandi atari isaganirizo, rero turabumvikanisha maze umwenegihugu arashobora kuronswa amafaranga yiwe ariko barishyuza araheze igihe kitari gito. Igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021 niho Uburundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe itumatumanako. Ivyo birori bikaba byari vyatewe iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Ni inkuru twatohorejwe na Godefroid Nunzubumwe. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 Rusama umwaka w'2021 niho hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe guhanahana amakuru n'amashirahamwe yo gutanga amakuru. Mwijambo ryiwe ryo kugurura ibi birori umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru Marie Chantal Nijimbere akaba yamenyesheje ko uyu munsi mpuzamakungu wama uhimbazwa kuwa 17 Rusama uko umwaka utashe. Yamenyesheje ko uyu munsi ushitse abanje guca ku bigo bisanzwe bitanga umuhora wa internet nka Spidernet, BBS, Lumitere n'izindi. Ibirori kandi vyari vyatewe iteka na nyenicubahiro icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Uyu nawe akaba yashimiye cyane bimwe vy'imvamutima ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru kubikorwa ubu bushikiranganje buriko burakora na cyane cyane mu guhimiriza amashirahamwe n'abakoresha iyi mihora kugira iki gisata gishobore gutera imbere. Yashimiye kandi nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura commissaire de la police Jimmy Hatungimana kuba intara arongoye ariyo iza imbere kubijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Ngo nubwo biruko intambamyi iracari ndende kubijanye no gukoresha ubu buhinga. Icegera c'umukuru w'igihugu agahamagarira amashirahamwe n'abasanzwe bakoresha iki gisata gushiramo inguvu kugira ngo gishobore gutera imbere. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru yavuze ibitari bike mu byo bamaze gushikako, aho aravuga nko kugwiza inyubakwa zikoresha iki gisata, gushinga iminara mu ntara zose kugira zishobore koroherezwa mu gukoresha iki gisata, gushikana insinga za internet mu ntara zose biciye mu gisata BBS. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru aravuga ko nubwo biruko intambamyi ngo zitabuze muri iki gisata. Kurikirana umushikiranganje wo kumenyesha makuru. Aho twagendera amashirahamwe baratweretse byinshi bafasha mu iterambere ry'igihugu, ahantu uvuga haba mu by'ubutunzi bw'igihugu. Ayo mashirahamwe arasahiriza mu by'ubutunzi bw'igihugu kuko kugira ishirahamwe rijeho rikore hari amategeko yisunga, akaba ari amategeko y'igihugu. Bivuga yuko hariho ico novuga amatagisi n'amakori yinjira kubwayo mashirahamwe. Ica kabiri nuko mu mashirahamwe yose twagendeye nta na hamwe twasanze badafise urwaruka bakoresha canke abakozi bari kukivi. Bisigura yuko kuba ayo mashirahamwe yo gutumanako nayo guhanahana amakuru y'ubuhinga ngurukana bumenyi biragaragaza neza yuko bafasha kugira ngo dushobore kugabanya ubushomeri bwugarije igihugu. Rero novuga yuko hejuru y'ivyo hariho n'ibindi bafasha, haba gufasha abantu aho nikora, haba gufasha mu bihe biba bikenewe, ico novuga amasponsor. Ikindi naco nuko novuga yuko barafasha mu gusahiriza mu kaririza ubumenyi abanyeshuri baba bavuye ku ishure baba bakeneye kwimenyereza. Akazi ka misi yose ntiyabura intambamyi, mbega nta ntambamyi bababwiye bafise ibintu bibagora bituma badashobora gutera imbere gose bivuye nko mu gihugu cacu cyangwa igihe no hanze? Intambamyi ntizibura muri ico gisata. Intambamyi ya mbere twashoboye kubarirwa canke twiboneye kandi twari dusanzwe tuzi nuko intambamyi ya mbere nuko igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi ni igisata kigenda kinyaruka gihinduka. Rero nkavuga ni iyo umuntu amaze kumenya hari niyaja ngo n'ubushobozi bwa
bukomeye. Ubushobozi bugira gatatu nuvuga nuko igihugu cyacu cy'u Burundi ari igihugu kigizwe n'urwaruka rwinshi. Urwaruka nabwo nibwo rukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi, urwaruka nibwo ruzozana n'akanovera mu by'ubuhinga ngurukana bumenyi, kandi aho mu rwaruka iciza n'uno munsi bose barazi gusoma no kwandika. Ubwo n'ubushobozi rero bukomeye ku iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi. Hanyuma ikindi naco novuga cy'ubushobozi nuko igihugu cy'u Burundi si igihugu ciyugaye, ni igihugu kiri mu yandi mashirahamwe, yaba amashirahamwe yo mu karere. Bivuga yuko guhanahana ivyiyumviro canke guhanahana imihora ari ikintu coroshe kuko nitwiyugaranye turi mu yandi mashirahamwe. Abarongoye amashirahamwe bashikirije byinshi mu byo bashaka kuganira na leta, mu byo bifuza ko leta yobakorera nk'abadandaza. Icambere bavuze nuko bogabanyirizwa amatagisi. Mugabo ibyo gutunganya ubutunzi bw'igihugu nta mpunzi nta kamwana wa mama bijamo, ni integuro izigajanga ikigwa kugira ngo ishobore gushikirizwa imaze kwigwa neza. Ku munsi wa kane abari mu nama ya 51 ya komite ya ONU ijejwe umutekano muri Afrika yo hagati baragendeye ibibanza bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Ibibanza vyerekana ivyashikiye igihugu cacu muri kahise. Ni inkuru twatohorejwe na Hicu Burundi Sofoni. Mu gihe hariko haba inama igira 51 y'abashikiranganje ba ONU bashinzwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati, iyi nama ikabiri kibera mu gisagara ca Bujumbura guhera kuwa 24 Rusama umwaka wa 2021 ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 Rusama umwaka wa 2021, umunsi ugira kane w'inama. Abashitsi baje bava mu bihugu bitandukanye batembereye ibibanza vy'iratiro vyerekana kahise k'intwaro yo mu Burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Mu bibanza vyagendewe harimo inatema y'umuganwa Rudoviko rwa Gasore yaharaniye kwikukira ku Burundi, icibutso cy'ubumwe bw'abarundi kiri isororezo, ikibanza c'amahinduka Place de la Révolution kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura, ikibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi, inatema y'icungu za demokrasi ahasanzwe hashinguwe President Melchior Ndadaye, ikibanza ca Hotel Tanganyika ahagandaguriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961, ikibanza kirimo ivyibutso vy'incungu zaharaniye ukwikukira ku Burundi na demokrasi ahahoze hitwa ku giti cy'urukundo, hamwe n'ikibanza kirimo icibutso cy'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Abashitsi bakaba bashimye cyane urugendo bagize kuri ibi bibanza bitandukanye, aho bagiye baranatamarira ubwiza bw'igisagara ca Bujumbura, bibonera neza na bene gihugu bibereye mu mirimo yabo ya misi yose mu mutekano ntangere. Izidore Ntirampeba arongoye ibikorwa vy'inama akaba yavuze ko uru rugendo rwatumye abashitsi babona ko mu Burundi hari amahoro yose, vyongera bibaha icigwa ko kugira amahoro aboneke Uburundi bwaciye mu bibazo vyinshi. Aba bashitsi duhejeje kubereka ibibanza bikuru twokwita vy'iratiro cyangwa ibibanza bitwibutsa akahise ka kino gihugu cacu c'u Burundi. Iki gikorwa rero tukaba twagitunganije mu ntumbero n'ubundi yo gufashanya na bino bihugu uko turi 11 gutsimbataza amahoro, gutsimbataza ubumwe, gutsimbataza umutekano mu bene gihugu bacu. Kuko uno munsi nimba turi mu mahoro n'umutekano ukubiri, tukaba turi ko twereka abashitsi ivyiza. Burya ni vyiza no kubereka aho ivyo vyiza vyavuye, yuko atari vyiza vyizanye mugabo ari vyiza vyarondewe, kuko ingorane zirashobora gushika nta muntu adashigwa n'ingorane, ariko igihambaye n'ikigwa dukuramwo, ikigwa gituma izo ngorane zitazosubira. Bino bihugu rero turimwo mwirishira hamwe, bino bihugu muri uwo muryango dukorera hamwe mu byo gutsimbataza amahoro muri Afrika yo hagati, ni bihugu byinshi bigizwe bafise ibibazo by'umutekano, bafise ibibazo mu bene igihugu. Mbere n'uno munsi hari habagifise ingorane zikomeye cyane, mugabo twebwe twaraziciyemo natwe, ariko uno munsi turi mu mahoro. Ibi rero turiko turabibereka, ubwa mbere hoho baramenya akahise k'igihugu bagendeye, ariko kandi muri ako kahise barakuramo icigwa yuko nuwo bari mu ngorane byose bishoboka, yuko ejo canke hirya y'ejo azoba ari mu mahoro. Ari nayo ntumbero nyamukuru iyi nama yacu ikoranye, yuko dushobora kwigishanya, umwe akigira ku wundi. Nkahi wacu ntitwabahishije ko twabaye mu ngorane, ntitwabahishije ko twacanyemwo, twasubiranyemwo, mbere tugashiraho n'ivyibutso bitwibutsa ku kahise, mugabo twabiberetse kugira ngo nabo batwigireko. Abo bagifite izo ngorane
bamenye ko zizohera dushize inguvu hamwe. Ni ngaha dusoreje amakuru makuru yaranze inondwi naho ku munsi wa mbere nk'aya mango.